NDAJE, jewe NDAJE, NDAJE, jewe NDAJE. Alright, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko muraturaba on Isanamu TV online, and major thanks kuri umaze kugira subscribe. It's another beautiful day. Ndaguhaye ikaze muri exclusive interview aho ndi kumwe n'umukenyezi aririmba neza, ladies and gentlemen, n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi zitandukanye, n'umukenyezi mushasha muri music industry, yabaye signed under the Fighter production hari itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Nibyo? Okay, yabaye signed under the Fighter production itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Nawe bamwita Mucho Bernice Pachis. Ikaze. Merci beaucoup. Umeze neza? Cyane. Ndanezerewe kuba tukwakiriye muri Isanamu TV online, kandi it's a pleasure kuba twakiriye umuririmbyikazi mushasha muri music industry. Duhere kuri Mucho Bernice Pachis. Nituje kuri Baby P. Okay. Wigi wiki first of all. Ah bon, Jenny de scientifique B. Ego. Hehe. Nita mashuri atandukanye menshi mugabo gusa aho nahereje kuri centre scolaire congolais. Ego. Iri amajahe? Muri ville. Muri ville. Okay. Ya ambassade y'u okay. Yeah. And then kuva muri scientifique ukacuza mu muziki, ni ibintu biri complicated. Byagenze gute ngo je muri music by the way? Ati Imana nitanga ingabira nimwe. Exactly. Ushobora kuba uwambaye mu ishuri ukaba ufite n'ingabira nayo gutwenga, urumva deja zamaze kuba zibiri. Vanye nshobora kugira imwe nayo ifise yo kuririmba, niyo kwiga, niyo gutamba ndayifise wanashima, niyo gutwenga, niyo gushapura byose. Ego. Okay, hari ryaraho by the way igihe watangura kuririmba? Natanguye kuririmba nkikiri muto cyane cyane. Gusa natanguye kubidekuvra ko ndayifise yo talent, ifise nka 7 ans 6 ans. Ego. Okay. Hama après abavyeyi bayifashe ni gute wagiye uradevelopa impano yawe ibintu nk'ivyo? Twebwe navukiye premièrement muri catholique. Kandi urabizi ko muri catholique atasande skuriri. Yeah. Gusa rero ico gihe byaratugoye, mugabo nyene nashobora kugenda nyene nkambaza umukama uko nyene ngavuga ati kubera muri catholique uzorabe kanshi iyo babona ko ari umwana ubikunda urashobora kugenda muri kohari ntibakubuza. Ariko muri kiya gihe bafata nk'umengo uri kuriryohera kubera uri kiri muto, gusa barakureka ukabajamwa, gusa ntushobora kwevuriwa, sivyo? Ndibuka yuko naciye ngenda mu protestant muri Sunday school kugira basi nameliore. Ego. Byatanguye rero gutyo buke mu protestant naho ndamanza ishuri ramfatira ndabireka cyamba rero aho nza kuvuga ati ndirimbire muri douche muri shamba batwebwe abo ndabandanya ndarimbira muri douche muri chambre ndabandanya mugabo mu nyuma ngeze muri première ndavuga ati ibintu shaka kubi ndavuga ati reka basi ndondere groupe ziga wumva ngo ama groupe je ne sais pas ririmba ku ruhande ategamiye ama église mugabo. Ego. Aririmba ama gospel ibiki cyangwa ati njeyo nahajya anyo barafasha abantu kuririmba nzokwameliora. Cyagenda rero ndameliora buke nyene. Aho hari ryari umwaka? C'était 2018 na 2019. Okay. Urameliora buke ndende? Ndameliora buke. Yari groupe yitwa Sika Voice. Ego. Ndandanya buke. Chanja kurimba rero karaoke. Ego. Okay. Karaoke uitangurira hehe? Nayitanguriye muri Peace and Love ico gihe, gusa benshi ntibabimenya. Hari Peace and Love zibiri, gusa benshi ntibabimenya. Hari Peace and Love A na B. Jewe naje nka B rero. A yari yaba
yabajya Vichou bakuze love, bajya bose okay. twe rero be yari twebwe kandi muri be nje nari umukobwa jenyene yego wari umeze bagufata gute like talent yawe uyigereranije like wari urenze upa je ne sais mugabo je ne sais rien mugabo nawe ngira byaratiye benshi kubera ndibuka yuko ari naho twamenyanye na Vichou love okay yego sasa kuva muri eglise then ugacuja muri karaoke babifashe gute abo muri chorale kuva muri eglise ngenda muri karaoke premièrement bari babizi ko je ndi umukatolika sivyo sasa rero nigisiguro yuko kandi kwemera ko abantu kuratandukanye urabizi sure kuratandukanye je ndashobora kwambara ikintu kimeze gutya ukabona kumenga ni icyaha okay kuri je watari icyaha umva abantu kufata ibintu nuko nyene je sinzi nkuko je nari nishizemo ndavuga ati ngiye juste kwa ameliora sivyo sinayimvuze ngo ngiye kugumayo nico rero bavyakiriye like nashatse kuvuga muri hari abantu baririmba gospel music ugiye muri izi za secular music acavuga ati sasa uyu mwana agiye kuba yabana uwundi muntu tutashaka ko aza kuba ayo majambo niyigeze yaba yarabaye kuri benshi baravuga uraguye ibiki n'ibiki mugabo ifo yuko abantu bamenye ikintu kimwe ce n'est pas à dire que umuntu aje kuririmba carrière solo kwabaguye no nakazi hari abantu baba bibaza ngo iyi ni life tuba twinjiyemo no nakazi akaanye nta life kuko ugafashe nk'akazi karakubera akazi ugafashe nk'ibintu vya life yego kweri muraryoherwa hama the fight mwahuye gute The fight rero ico gihe ndi muri Peace and Love bengiza amahirwe yo kumenyana na Vichou ko yanari mvuge mu kintu kiza kanyana kamwe rero ico gihe Vichou arakunda ukuntu naririmba asharanyegereza anyegereza mugabo byaradufashe nk'ikintu c'umwaka wose hafi n'inusu okay tuganira kuri fone ambwira turafise kazoza ndavuga merci beaucoup gusa acambwira ati je ndifuza ko wobandanyiriza ngaho ndavuga ati okay umunsi umwe azarampamagara muri B muri Peace and Love ndirimba hamwe mercredi tugikorera hajya kuri Peace and Love bar harabana na Scareplace ndabandanya tuko nyene mu nyuma be iwakirasambuka sasa bacavuga ati uyifoko tumushira muri sinabaye nkijamwo ico gihe naciye ndibuka yuko natakaje nimero ya Vichou canda nahindura nimero rero cha turaburana cyane mu nyuma haciye nk'ikintu cy'umwaka kirenga nagiriwe amahirwe yo gusaba umuntu nimero yiwe rero turamwandikira sasa ni baby kera bakwita baby p no yitwa Muco Bernice Baptiste kujya nyene okay amaze kubona profile yanje acembwese we narakurondeye wari waragiye he bini nk'ivyo ndamubwiye ati ni hatari ndamubwira ukuntu byari bimeze rero cha dutora nuko acanyereka manager rero para presenta ibikorwa byabo cyane mba ndabishimye cyamutamo kuba rero mu muryango wa The Fight wibaza ko ari igiki cyatumye manager avuga ati you deserve kwicara muri The Fight production kuko muri The Fight na mukenyezi yari arimo moi je pense que premièrement yoba ari discipline kuko ndakunda kubibona ko ivyo bintu arakunda umuntu afite discipline ndamaze kubibona kandi igira kabiri ni talent fisi okay ashobora kuba yakunze discipline plus talent ya for sure and itariki baravuga ati sasa ifo ko tugusigninga usinya amasezerano na The Fight production wavyakiriye gute icyo gihe bon jewe navyakiriye neza kuko nari ndanabishaka
nari ndabishaka cyane kuko nari maze imyaka 2 uri muri the fight muri the fight then bataragusayina oh yeah kandi bataraptano nkazi ko ndiyo batarana ngaragaza mu bantu nyine ngo bamenye nta nomwe recording guma ego naguma nkora dufashanya n'abandi kandi nicaye days urumva ko bitoroshe uri umuntu uvuga ati ndihuta ucaho mu kakare uca wiruka kubera ko je urumva nari mfise patience muri jewe mvuga ati même si bimeze uko handi hantu tu gusa hazogera nyene ni tugegote niyo mugani wo mu Kirundi akavuga ngo namvura idahita iwanje yarahise ego hama umunsi wo gusigninga kugusigninga muri the fighter wiyumvise gute like ya patience yawe iki bon nararyohewe cyane sico nakora ryohewe cyane cyangwa umanwenga abandi baca barira oya ngira narumye mose singira ndashaka kumenya shwa ya y'iryo zina Baby P witwa Mucho Bernice no muri Peace and Love wari witwa Mucho Bernice ucugira shwa rero gutera iryo zina bon Jesse nagize shwa no ni manager ni management yanje yaragiye icara hamwe ego baravuga ati sasa we foko twituko ego na ide nimwe washizemo nibo urumva fatiye kuri Vichou niyo akunda kumpamagara ngo kabebe rero kenshi ngo kabebe mvuze ngo kabebe nagiri ngo kabebe je pense ko baba bari kuyengaho nyine maze kumva ngo baby macha kwita Baby P je pense mais je ne sais pas iyo P ni pa iyo pachi non iyo P isigura power Baby P umwana afise power okay hamucu sohora indirimbo yawe ya mbere ndaje abantu bayakiriye neza for sure ugerageje kuraba no kuri YouTube ndashaka kumenya reactions z'abantu ama feedback umaze gusainingwa uwo munsi twaje twumva indirimbo yawe irasohotse ama message y'abantu wararonse ama felicitation menshi by the way eko vraiment c'est cyane byongeye iki muri career yawe bon kuri jewe felicitation nyinshi je ubu mpaye courage nyinshi zo gukora ni nko umbwira ati wapi n'ubundi buri kuransunika d'ailleurs kwanza navuga yuko irya ni intango ibiri nyuma y'irya EP yoyo birarenze by the way rafise EP yiwe yitwa NDAJE ifise indirimbo indwi harimo NDAJE Ton Amour Sweet Love Zawadi Changu ni Changu Ubuhemu na Dance harimo indirimbo reka ndakubwire by the way indirimbo je nkunda cyane NDAJE na Sweet Love and Changu ni Changu umechangamka also na Ubuhemu yanditse bien warahemukiwe sana na umuntu adahemukirwa kuri nosi na Ton Amour ni ya bien izo nizo maze gukubita muri replay cyane nguma ndazisubiramo mvuga ati okay she's talented congratulations by the way merci beaucoup byagufasha igihe kingana gute gutegura iyo EP bon tani byafashe igihe kirekire ni cyagiye wari muri the fighter wicaye nyene uri kura recordinga ego usibye kuririmba agenda na compose okay ndi compose je nyene kandi en plus de ça ndinze mvuga ngo compose nta musi ushobora guhera indirimbo nayihejeje wow that's a talent félicitations merci hama inyuma y'i EP nizere ko muri store hakiri izindi nyinshi ni nyinshi kandi nziza cyane inyuma y'izi hazosohoka n'izindi eko muzobimenya bon ngaho onyese umwisho wanje bo twaravuze yuko ari yo ntango rero iyo urumva ko inyuma yaho hari ibindi byinshi gusa akari inyuma karahinda après yo kugira collaboration na Vichou hamwe na Happy Famba experience yari imeze gute bon neza turumva kubera twe tumenyeranye
ujyanye hagoye gukorana n'umuntu mutamenyeranye ego ariko challenges muri studio nta na kimwe okay that's fine yeah. Nimba utarayiraba iri kuri YouTube genda wandike ndaje uraza kuyibona indirimbo yiwe ugire subscribe haro ni nyinshi cyane indirimbo zingahe uzirabe zose amugire subscribe ushire ko n'udukommentaire umubwire nimba yararirimbye neza yaririmbye nabi then umukorije nimba z'umuziki sivyo hama baby PJ ndagushimira cyane kuba watwitavye waje Isanamu TV online hama nizere ko uzozuraza kenshi usohoye ibikorwa uza no kuturamuza ya ego nzoza cyane kandi merci cyane kunyumvira ko exactly sinobura kwiyumvira impano sha kuko nicyo kitwicaritse nganye no tubona amashaka gusaba Jean aba fans banje okay nshaka kubasaba babwire ubarabanga babandanye badu mvuge gute kirundi cyiza babashigikira ego badushigikira plus de ça bashigikira n'ibikorwa byacu akari nyuma twavuze ko gahinda iri ntango ibiri nyuma byo ni hatari vraiment ni hatari urashaka kuvuga ati ibi biri muri ipi bya mbere sabikunze mbwa bya kabiri how utaseba ngo kubipendaga utabipenda to itakuwa ni nzuri sana gusumba nga uko bavyibaza bobo cyane vraiment ahubwo ndanifuza ko zonashika ego mugabo kebuki bazoyibona hama nongera saba na mwebwe kwanza ndabagaruke ko mwembwisha iganiro ano se talent mubandanye mudushigikira atamwebwe nta twebwe kandi atatwebwe namwe nta mwebwe umva muri market turakeneraniye cyane ego cyane mubandanya namwe mudutera intege natwe tubatera intege ego sample dem baririmbire nakajya karirimbo ka mbere ndaje ndaje jewe ndaje jewe ndaje bavuze ngo akazi k'umuziki ni koroshe hey nanje ni nzokwemera ibyo niboneye wowowowo sokurati akagumye bagumako nishura ngo nzanye ibikorwa atari amajambo Thank you so much. Okay, merci. Wakoze cyane kuza. Thank you so much kuri wafashe kane ko kuraba ikiganiro cyacu ndagushimire cyane yari exclusive interview ndi kumwe na Baby P kuva muri The Fighter Production. Until next time, bye bye.